Reka nongere mbaye ikaze shuti bakunzi ba Maris TV nizere ko mumeze neza cyane tubahaye ikaze mu makuru n'ikiganiro cy'uno mugoroba ku itariki ya 16 aho ngiye kukibanamo na Dr Noah umwe mu barundi binaribonye mu bya politiki ya kano karere. Rero turabasa kugira ngo tubane muri iki kiganiro niba warakoze subscribe Imana igumugisha nawe utarayikora kandi yikore none kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane. Dr Noah waburi kunyumva? Ndabumva neza ndiko ndabakurikirana amazi. Yego urakoze cyane. Iki kiganiro tugiye kwibanda ku bijyanye n'ibiriko birabera mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko turibanda ku inyuruzwa ry'umunyamakuru Labeni warusanzwe ukorera itangazamakuru mu Rwanda ku miyoboro ya za YouTube. Uyu munyamakuru gushimutwa kwe wabari cubiziho bwana Dr Noah? Uretse amakuru na shishikaye gukurikirana hirya no hino avuga yuko by'ukuri uwo munyamakuru yashimuswe cyane cyane abenshi bakavuga yuko byaba byaranyuze no mu gihugu ca Tanzania yoba yarashukashitswa akambukana mu gihugu ca Tanzania akaba ariho yoba yarafatiwe none akabona gutwagwa mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero icyo bivuga nuko bibabaje kuko kubatabizi gushimuta abantu kwica abantu abari mu gihugu n'abari hanze yabaye ingendo ya leta CNDD-FDD ikoresha mu kurwanya cyane cyane abantu bayikebura ku makosa cyane ku ntege nke igenda igira mu bijyanye n'intwaro ibereye. Rero birababaje twarabyumvise biratubabaza ndetse twebwe abarundi rega twari tubimenyereye kubona ibikorwa nk'ibyo bikorwa n'iperereza rigejwe ibihugu byo hanze kuko abantu benshi bamaze guhura n'ibyo bibazo baba bari ku mugabane w'ibihugu bya Afurika ndetse n'abari i Burayi ubu badashoboye nyene kugira ngo batware bashikane Burundi urumva barategura bakamwicangira mwari mumaze kumva amakuru cyane cyane byagiye bibera muri Zambia yenda abantu benshi ntimuzi ibibera muri Tanzania. Jewe nabaye muri Tanzania imyaka itari mike cyane cyane ndetse mu gice cegereye Burundi mu ntara ya Kigoma. Nashoboye kugendera amakambi ya Nduta, amakambi bita Nyarugusu aho mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu mwaka w'ibihumbi 2023 ndetse n'uno munsi hashimuswe abarundi benshi barenga 200 mu kambi y'Induta. Abo bose bakaba biyumvira yuko ari abantu bashobora kunegura cyangwa bashobora kurwanya ubutegetsi bwo Burundi. Rero buriya no mu Rwanda abarundi bagihungiraho muri 2015 burya hari abarundi bagize ibibazo bikomeye bakugwa ngaho mu Rwanda abandi baranahikirwa. Ibyo rero leta y'u Burundi yarabishizemo amafaranga menshi kugira ngo ishobore kuzivya gucecekesha abantu bari hanze y'igihugu ko abari mu gihugu indani bo ntawe ushobora kuryogora ngo agire icavuze atifuza kubara yisha. Rero icyo no bivuga iyo ni politike n'ingendo n'ikigwanishwa kimwe leta y'u Burundi ikoresha kuzivya abantu bashobora kuvuga amakosa yo kudakora bakoresheje imbuga ngurukanabumenyi. Bwana Dr Noah reka twinjire mu ino nkuru mu buryo bwimbitse cyangwa se mu buryo bucukumbuye. Tugiye kwifashisha inkuru yanditswe na igihe.com aho yanditse ko uno munsi ni inkuru yanditswe uno munsi ku itariki ya 16 inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe aho inkuru ifite umutwe ugira uti Uburundi bwafunze umunyarwanda ndetse n'abarundi 3 bari bavuye mu Rwanda. Urwego rw'Uburundi rushinzwe iperereza seneri ngo mu mpera z'ukwezi gushize kwa 8 nyine rwataye muri yombi umunyarwanda ndetse n'abarundi 3 bari bavuye mu Rwanda.
muri aba barundi harimo uwitwa Diodoni Niyukuri wamenyekanye ku miyoboro itandukanye ya YouTube uzwi cyane nka Rabine asesengura cyane cyane ibibazo biri mu Burundi cyane cyane avuga ku bijyanye n'ubutumwa bw'ingabo z'u Burundi mu gihugu cya Kongo niho yakunze kwibanda cyane asesengura. Rero mbere yo kwimukira mu Rwanda muri 2024 Niyukuri cyangwa se uyu nguyu Rabini yabaga mu gihugu cya Mozambique kuva muri 2015 aho yari yarahunze imvururu zatewe no kuba Pierre Nkurunziza yarashaka kuyobora manda ya gatatu. Rero ngo yafashwe tariki ya 28 Kanama 2025 biturutse ku kagambane k'inshuti ye magara yabaga muri Zambia yitwa Alexis Hajayandi. Uyu Hajayandi yita umuvugabutumwa ariko andi makuru ahamya ko ari maneko ukorera seneri yo mu Burundi. Hari amakuru avuga yuko uyu Hajayandi yavuye muri Zambia mu mezi ashize maze ajya gucumbika igihe cye mu rugo rwa Niyukuri Rabini aho nyine yamucumbikiye mu minsi yashize. Rero uyu Rabini ngakaba bivugwa ko yaratuye mu Bugesera hazwi nka Nyamata, akaba yagiye kumucumbikira rero yitwaje nyine ko ari inshuti ye magara. Amakuru rero avugwa n'igihe gikomeza cyandika ko nyuma yo gushukwa rero n'uyu nguyu Hajayandi ngo Niyukuri uyu nguyu Rabini nyine yavuye mu Rwanda ngo uwo munsi yari kumwe n'umunyarwanda witwa Ribwira Umutima Fabrice nuko ngo barashukwa binjirira mu cyahoze n'intara ya Kirundo. Rero iyi ntara ya Kirundo ngo yegereye uturere turimo nka Bugesera. Rero mu Kirundo ngo bahahuriye n'abandi barundi babiri ngo nabo bari bavuye mu Rwanda ariko bo bari binjire ku mupaka wa Kobero uhuza Burundi na Tanzania. Abo barundi rero babiri bandi bahuriye na Rabini mu Kirundo harimo witwa Erwa Nkurunziza hamwe no witwa Venandi Kumana. Ubwo Rabini nabo bagenzi be batatu rero bari bageze mu mujyi wa Kirundo ngo bahise bafatwa n'abakozi ba seneri ngo ndetse imodoka bari bajemo iyi ngo ya Jeep ndetse na Toyota Vox ngo nazo zase zifatwa. Seneri rero yafatiye mu ntara ya Gitega undi murundi witwa Bonaventure Nkuriyingoma ngo akaba arafashwa akekwaho kuba nyine yarafitanye gahunda nabo bafatiwe mu Kirundo barimo Rabini yarafitanye gahunda ubwo baje mbega ari igikundi cyabo batatu. Icyo rero Rabini na bagenzi be bafungiwe ntago kizwe, gusa akenshi iyo seneri ifashe abantu baturutse mu Rwanda ibashinza gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Rero dushingiye ku ino nkuru tugiye gusesangura turebe ese koko ibi bintu byaba biri mu buhe buryo. Icyambere tubanze turebe uyu muntu wita ko ari inshuti ya Rabini ariwe bita Hajayandi, Alexis Hajayandi. Uyu Alexis Hajayandi kumufata akamushuka akarenda amugeza mu Kirundo aho nyine izo nzego za seneri zabafatiye byaba byarakozwe mu buhe buryo utekereje mu busesenguzi? Jewe iyo version nibaza ko ishobora kuyihana nka 50% y'ukuri kwayo, kuko Rabine murabona ukuntu yaragize iminsi asesangura cyane yerekana ukuntu igisirikare cy'u Burundi cyananiwe urugamba rwo muri Kongo cyamaze gutsindwa mu gihe leta y'u Burundi yoyo uhereye kuri perezida Neva nyene wewe bashishikaye kumenyesha abarundi yuko igisirikare cy'u Burundi cifashe neza, igisirikare cy'u Burundi gifite intsinzi gihagaze neza mu ntambara muri Kongo. Urumva rero ibyo baca babifata yuko Rabine yoba yakoze nk'icyaha cyo guca intege abasirikare bari ku rugamba. Ariko niyumva yuko Rabine atoba yaraciye intege igisirikare kiri ku rugamba. Burya Mariste avuga bivanye n'amakuru afite cyangwa ibyo abona. Nta muntu n'umwe atabona yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kwindwa intambara yabahuje na AFC M23. Rero akamenyesha abarundi benshi banyotera ukuri, kuko abarundi benshi
babwirwa ibinyoma babwirwa yuko Burundi ari cyo gihugu ca mbere giteye imbere kandi ibyo bikavugwa n'umukuru w'igihugu bavuga ko ingabo z'u Burundi ahantu hose zarungitswe zihagaze neza ibyo byose bikaba ari ibinyoma bishya umwijima w'ibiba ku politike y'u Burundi iyo bariko baravuga yuko ekonomi y'u Burundi igihugu cy'u Burundi cyo gitunze mu gihe n'uburyo bwo kubona nk'ibigurwa ibintu bigurwa ku isoko mpuzamakungu biteze nk'amadolari usanga ibyo bintu u Burundi batakibibona rero ugaca usanga inteko nkarabine ahagurutse avuga ko leta ari intwaro mbi urumva rero yuko aba kuri leta ya Burundi abakoze icyaha cy'agacamutwe ngarutse inyuma rero gituma mvuze yuko iyo version yuko Rabine yoba yinjirije kuva mu Kirundo nayiha kusandaje ngeya nuko Rabine nk'umuntu afite ubwenge yaranze imisi atanga ibiganiro nka biriya sinumva yuko yoshobora kuja gutembera mu Kirundo cyangwa ngo abeshwe ngo yegere n'umupaka w'u Burundi na cyane cyane yuko tuzi ko iyo mipaka isanzwe yugaye abantu badashobora guhita bidegembya nukuvuga yuko n'uwo bakorerwa exception yoba ari umuntu azwi n'ubutegetsi yoba ari umuntu yoba ngiye bakorana n'izo nzego nyene zigenzura imipaka ahubwo ari iyindi version ivuga yuko yoba yajanywe ahubwo ku mupaka wa Tanzania abwiwe ibintu by'urucuruzwa canke by'amadiri canke akabeshwa yuko ashobora kubona amakuru ahagije ishobora kumvikana kuko nanone niyo baba bari bagombye kumutwara ni Burundi urumva ko bari kumucisha ku mpaka mu Kirundo kuko prito ku mpaka wa Rusumo kuko niwo mpaka usanzwe ufasha abarundi benshi niyo bagombye gusubira i Burundi rero birashoboka yuko Rabine atamenye Tanzania politiki ya Tanzania iperereza rya Tanzania abantu batazi cyangwa batabaye muri Tanzania iperereza rya Tanzania ni iperereza rikomeye cyane rikorwa n'abaturage bitwa Banamugambo abo Banamugambo rero bari ahantu hose bari mu bice byose mu maserire yose y'ubuyobozi bwa Tanzania nibo bakora iperereza nibo bashobora gufata n'abantu kungure batahabwa neza na leta y'u Burundi abantu batazi Tanzania cyangwa batabaye Tanzania bamenya ko kurya Banamugambo nicyo kimwe n'imbonerakure kandi burya icyo cyama cya Banamugambo icyo cyama kirakorana cyane kirafitanye n'amasezerano akomeye n'urya muhari w'imbonerakure niyo bagize imisi mikuru baratumirana rero kuba bakorana mu by'iperereza umuntu yoba atabizi ngira umuntu adakurikirana amakuru kuko harigeze kuba n'umugwi ukomeye wagwanya leta y'u Burundi witwa Foribu hanyuma inzego zawo nkuru zigenda muri Tanzania zigiye kurukita abagwanyi abo bantu bafatiwe i Tanzania bari bane bose bari nk'umutwe wari uyoboye uwo muhari witwa Foribu hanyuma bose baciye babica babafatiye muri Tanzania uyo mugwi waciye umera nk'uzimanganye nubwo ubu havugwa cyane leta itabara ko mu ntango burya umuhari wari abasirikare bari bavuye mu gisirikare cya leta benshi witwa Foribu abo bantu rero bafatiwe muri Tanzania babica imuyinga barabica nabi hanyuma uwo muhari uhita uzimangana rero abantu batabizi bagwaza leta y'u Burundi kwihenda ukaja muri Tanzania nico kimwe kuja i Burundi mbo na makuru ari siri dufite neza turacashakisha uburyo bwo byagenze turacashakisha kumenya nimba Rabine yo bakiriho cyangwa baramaze kumuhitana icyo nagomba mvuga ndi kubona ibyo uvuze byenda guhura na version umukecuru witwa Honorable Rose Hakizimana yaba yatanze kuko nawe
nabonye Rose Hakizimana avuga ko yaba yarafatiwe Tanzania, ariko nanone inkuru ya igihe.com yivuga ko ahubwo hashobora kuba harakoreshejwe izindi trick z'uburyo ki uyu muntu wamushimuse nyine twahise tuvuga witwa Hajayandi. Uyu Hajayandi ashobora kuba akoresheje izindi trick akaba yabambutsa ngo baciye inzira itemewe, zimwe bakunze kwita inzira z'abacoracora, bakaba bagera mu Kirundo mw'ubwo buryo ubutemewe. Ubwo buryo rero uyu Hajayandi yaba arakoresheje nibwo ntazi, ariko nyine byose birashoboka. Reka turebe niba koko amakuru ye akomeza kugenda ajya hanze. Nta rundi rurimi leta y'u Burundi yoshobora kumva atari ururimi rw'umuheto. Rero ibyo bizotuma abantu benshi cyane cyane bahurumbira iyo migwi igwana ikoresheje ingufu, kuko babona uburyo bagira inama leta ititeguye kubyumva. Nicyo novuga nkebura n'abantu nyene bakunda kuvuga ibitanezereza leta y'u Burundi yuko kwiyubara aho bari hose, bakamenya yuko leta abakozi nk'abo bari mu bihugu byose no mu bihugu by'Uburayi n'ibihugu bya Amerika naho batari, kuko burya leta yose ikoresha uburyo bwose ishoboye kugira ngo ishobore kurwanya bifuza kwitembagaza ku butegetsi. Icyambere no kumenya burya ubutegetsi bwose bubamwe inyungu z'abantu ku giti cyabo cyangwa umugwi w'abantu, si bose, si leta zose zifuza ineza, gushira ineza cyangwa intwaro nziza mu gihugu baba bayoboye. Nicyo gituma rero iyo abantu bene abo bamunzwe n'agatima ko gushaka inyungu zabo, gutwara igihugu nk'itongo ryabo, aburumva no kubitondera, kuko bashobora guhitanisha ubuzima bw'umuntu wese uhagaze imbere yabo. Ari umwe muri bo yavuze, yari mbonera kure, sinzi ko akiriho nawe nyene imengamba yako yagira ibibazo, yakunda kuvuga ngo muri politike ngo nibica ngo bakuraho des obstacles. Rero ugaca usanga rero iyo uhagaze imbere ya leta kiha kuyirwanya atanga ubu ufite, ata buryo bw'ubwirinzi ufite cyangwa ubwishu ufite, ugomba kwitega ko izo ngorane zishobora kugushika ko umwanya n'umwanya. Nkaba nkebura rero abo bose yuko bo kwiyubahara, ariko buriya igitera umuntu guhaguruka kuvuga ibitagenda neza mu gihugu kaba ari akababaro kubona yuko uburenganzira bwiwe atakibufite bwo kuba umwenegihugu. Aribyo tubona muri Congo, AFC, Bertua bamaze kubona abakongomani benshi ko ataburenganzira bafite, atabwenegihugu bafite mu mahanga, iyo hari bagira ibibazo byinshi. Ibyo rero biratera agatima k'ubunyabugabo, noneho umuntu akavuga ati n'ubundi mu mahanga ndapfuye, nta teka mfise, nta jambo mfite. Noneho bagahurumbira iyo migwi iba yifuza gutembagaza leta nk'iyo y'u Burundi, ibikora nabi, iba imarira abarundi ku buhombo, itababaye ibijanye n'intwaro nziza n'iterambere ry'igihugu. Nicyo novuga muri make. Urakoze cyane bwana Dr. Noah. Ariko kandi tusa nk'abasoza, reka no turebe ese CNDD-FDD ikora ibi amaherezo yayo ubona ari ayahe? Ese ubona bizakemuka biti? Aba bantu bose bashimuswe bazarekurwa bate? Abantu benshi bashimutwa burya ntibapfungwa, abantu benshi bashimutwa barishwa. Nakubwiye yuko mu ikambi yo muri Tanzania induta guhera muri 2021 kugeza muri 2020 kugeza muri 2023 ndetse n'uno munsi abasirikare abapolisi b'u Burundi baritegembye muri iyo kambi, barashoboye gushimuta n'ubwica abantu barenga ibihumbi 200 by'abarundi byaba muri iyo kambi y'induta, abandi bakisanga nyene bari mu maprizo y'u Burundi. Rero icyo ni ikigwanishwa leta ikoresha, ariko urumva bikwiye gutera umutima w'ubugabo abarundi bari hirya no hino, bakavuga bati mbega twicikwe iyo twahungiye
twishwe mu gihugu dushishikara kwicirwa iyo twahungiye rero ibyo nibyo bituma abantu benshi bashobora guhurumbira iyo migwi nimba hazogera iyo migwi ikagira imbaraga igashobora gutembagaza ubwo butegetsi yenda simbizi ngo bizoba ryari ariko kandi burya abagwanya leta si abo batari mu migambi ishigikiye CNDD-FDD n'abari muri CNDD-FDD ubwabo abenshi barahunze bagorewe imahanga rero hazogera igihe ngo abarundi twese dushobora gushira umutima hamwe n'ibitekerezo hamwe kumva yuko dukwiye gushaka no guharanira kubohora Burundi impinduka mu gihugu cy'u Burundi nico no bivuga. Urakoze cyane ugize uti abenshi yo bashimuswe bahita bicwa none ubu ngubu urabona ubutabera muri iki gihugu cy'u Burundi bwaba hari icyo bukora ese amahanga yo ajya bikoraho icyo habaye ibibazo nk'ibyo ngibyo mu Burundi iyo ubutabera bukontorwa na leta buhabwa amategeko na leta buhabwa amategeko n'igipolisi n'igisirikare buhabwa amategeko n'imbonerakure ubwo butegetsi ubwo bucamanza ubwo butabera nta buba buriho mwarigeze kumva na perezida ko yirizariza avuga yuko ubutabera bw'Uburundi bwamunzwe n'igiturire ibyo rero iyo ubutabera bumaze kwinjiramo igiturire ubutabera nta buba buhari hanyuma rero amashyirahamwe mpuzamakungu erega amashyirahamwe mpuzamakungu yoyo nta muti ashobora kuzanira ibi bihugu byo muri Afurika kuko bo bifuza yuko ibihugu byacu bya Afurika biguma mu njyane ibibobo icyo bakreya nicyo bita equilibre de conflict ku mugabane wa Afurika kuko urabona kenshi iyo nk'abari muri opposition batsinze amatora usanga bari abantu amashyirahamwe za Amnesty International za Human Rights zande usanga baca baherera ku ruhande rw'abari muri opposition ugacubona nibyo ubona biri mu Rwanda ubona abantu bari barahagarikira bashigikira uriya Ingabire ugasanga barashigikira abantu ndetse bagahagarara urabona ko amakungu ibihugu bya Amerika by'Uburayi imigwi myinshi yavuye i Burayi y'abaromani yaje gushigikira FARDC gashigikira za FDR urabona bari abafaransa bakaza gushigikira za FDR bari ababiligi bagashigikira za FDR urabona ko amakungu rero burya yoyo ntaco bitwaye kubona turiko turaryana burya ibijyanye n'amahoro n'umutekano ibijyanye n'ubutabera ni twebwe abanyafurika ni twebwe ibihugu byo muri East Africa tuzovyishakamo nayo kwiyumvira ngo ari amashyirahamwe mpuzamakungu je narakoze muri Human Rights ya Nations Unies ndetse ngaho mu Rwanda imyaka irenga 3 usanga nta kintu kinini bafasha atari kuripotinga gusa bavuga abishwe abagiriwe nabi ariko nta ngamba bashobora gufata ubwabo zo gukingira no gufasha abo baba bangamiwe n'ibyo bikorwa by'amareta aracimiza abagomba kuyikirura kugira ngo habe intwaro nziza icyo novuga kuri ubu bibazo warumbagije. Urakoze cyane reka tugushimire Dr. Noah uyu nguyu ni nawo musozo w'ikiganiro cyacu tukwifuriza kugira umugoroba mwiza. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Yego nibyo Textion tukura hano mu mujyi mu nyubako ya Tropical Plaza ruguru neza na parking za Chic wawitegeye Kigali Universe urahasanga ibikoresho byose bikoreshwa mu rugo muri business ndetse no mu nganda kuko dufite stock nini niyo mpamvu tugurisha mu kiranguzo urahasanga amafuru yotsa imigati amafuru yotsa inyama neza ya originali amateleviziyo ya originali imashini zikora ikawa za konjerateri za originali amafirigo ya originali ndetse n'imashini zivanga ifarini hari
amagare, air conditioner, imashini zimesa, kwizine za originali, iminzani ikomera ndetse na safe zo gukoresha mu rugo no muri banke n'utundi dukoresho twiza twa originali. Business ndetse n'inganda nimutangweyo. Dukorera mu nyubako ya Tropical Plaza hano mu mujyi wa Kigali ndetse no muri quartier commerciale ahazwi nka Sawasawa, ni ku nyubako ya 4 mu koko kw'iburyo uturutse ku isoko rya Nyarugenge. Ku bundi busobanuro duhamagara kuri 0780 90 60 44 cyangwa se 0788 24 78 ubundi uhagera nawe ucimaka. Taction yabaye igisubizo kirambye.